buri gihe nyuzwe kandi nduhutse iyo ngize agahinda ngatura Imana, kandi inkiza ibi byose iyi ndebye. Haleluya. Ibi byose bakunzi beza b'intangirakamaro, ibi byose biriko bigaragaza umuntu hari igihe aca ahantu ho gucishwa bugufi. Aho hantu ijambo ry'Imana ryerekana ko aba akwiye kuhanezerererwa, kuko aho hantu haronkera ibintu byinshi, haronkera agashahara gatubutse azorira imbere, no kuvuga mu myaka abasigaje canke inyuma y'urupfu mw'ijuru. Intangirakamaro TV. Umwami Yesu ari neze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Haleluya. Ndagarutse bene data mu gice kigira 15, ngomba mbasomere mu izina rya Yesu. Tugiye gukomereza aho twari tugejeje, aho Ruzirabwoba yariko arasigurira ingenzi ibijanye ya nyamucisha bugufi. Yari karerekana yuko si bose bageragerezwayo, kenshi kugeragerezwa biba bivana n'ingene witwaye. Nikiyaya umuntu ashobora kukuramwo ibyiza byinshi, kuko nkuko birivuga yuko guca bugufi, abaciwe bugufi bazoshirwa hejuru n'Imana. Guca bugufi rero ni byiza ku ngenzi zija mw'ijuru. Guca bugufi ntabwo ari ibintu bibi, nubwo abantu benshi baba bagomba kwishira hejuru, ariko guca bugufi ni ibintu byiza, birankwiye, birakwiye n'uwundi muntu wese. Imana ibimpe namwe bibahereka. Nsenge gato yace dukomeza kuganira iby'ikiyaya nyamucisha bugufi. Uwiteka uhoraho, Mana nzima, Mana nziza, Mana y'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kukwiha muri kano kanya kugira ngo nkoreshe ibigirira akamaro abantu bawe, kandi nanje ungirire neza mu izina rya Kristo Yesu umwana wawe ukunda. Amen. Tugarutse ku by'ikibaya mucisha bugufi, n'ubutaka buruta ubundi mu bwiza no mu kurumbuka muri aka karere. Ngira ngo muribonera ko itaka rikize ku ifumbire, kandi rikaba rikomeye cyane cyane mu byanya, ndetse umuntu wahaba muki nkatwe atigeze yumva bahavuga, yashimishwa no kuhareba. Nimwirebere ukuntu iki kibaya gitoshe n'ukuntu gitatswe n'iriya nyangange. Dukomeze. Nzi abantu benshi baremerewe n'imibabaro, kandi bari bafite amasambu muri iki kibaya ca mucisha bugufi. Aha rero bisobanura ngo uyu yari kasobanura ko abantu benshi iyo bari mu bintu biriko bibacisha bugufi, kenshi bibaremera, ariko ntivyari bikwiye kubaremera. Turaza kubona impamvu, ariko impamvu iruta izindi zose ni kimwe, twavuga yuko abantu bikishije bugufi bazoshirwa hejuru. Umuntu nubwo yohura n'abamutoteza agomba kumusubiza hasi, akwiye kuvyihanganira, ntahacumurire, ntagogwe, kuko imbere Imana yo mw'ijuru izomushira hejuru. Kuko Imana igwanya bibone, naho abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Aya niyo majambo ashobora gusobanura ibyo tuyasanga mu cete ca mbere Petero yanditse igice ca 5:5.
Ruzirabwoba barakomeza kuhasigura ingene hameze neza ngo n'ubutaka bwera imyaka myinshi, ni ukuvuga n'ahantu imyaka buriya imyaka ni ibyimburo, ni ibyimburo. Aka kantu ngo imyaka baragakoresha iyo bariko barimbura ibintu byo kwimbura. N'ubutaka bwera, ni ukuvuga bwimbuka cyane, n'ubutaka bwimbuka cyane, ndetse abenshi bifuza ko ingoro y'umubyeyi wabo yaba hafi aha kugira ngo baruhuke imisozi n'udusozi bibavuna burira, ariko inzira aba ari inzira kandi hakabaho n'intego igomba kukugeraho, kugegwaho. Mu gihe bagenda baganira babona agahungu karagiye intama za se, kari kambaye utwenda twanduye ariko ko ubwako kagasa neza kandi gateye amabengeza, kari kicaye karimo kuririmba. Ruzirabwoba ati nimwumve ibyo uwo mwana w'umushumba aririmba. Nyamwana yaririmba avuga ngo iyaba mbabazaga ibyiringiro byanje, iyaba bambazaga ibyiringiro byanje nasubiza ko ari ukuja mu ijuru. Ubugingo bwanje bwuzuye ishimwe kubera ko Imana yabushize mu bahire. Ni koko amahoro ya Yesu nayo ubugingo bwanje, yego urukundo rwe rwankijije urupfu, kandi aho mwiyambarije hose ijwi rye riransubiza. Kubera ko mu bihe byose nabonye agakiza ke, reba ukuntu ngenda mva mu buzima bw'iyi si. Buri gihe nyuzwe kandi nduhutse iyo ngize agahinda ngatura Imana, kandi inkiza ibibi byose iyi ndebye. Haleluya. Ibi byose bakunzi beza b'intangira akamaro, ibi byose biriko bigaragaza umuntu hari igihe aca ahantu ho gucishwa bugufi. Aho hantu ijambo ry'Imana ryerekana ko aba akwiye kuhanezerererwa, kuko aho hantu haronkera ibintu byinshi, haronkera agashahara gatubutse azorira imbere, no kuvuga mu myaka basigaje canke inyuma y'urupfu mw'ijuru. Abantu bagerageje bakihangana barufise impera ikomeye mw'ijuru, ariko abataco bihanganiye wumva bazohembwa iki? Rero n'ahantu heza, n'ahantu heza cane umuntu aronkera ibihembo byinshi. Imana nishimwe. Reka dukomeze. Ruzirabwoba arababwira ati mwamwumvise, uwo ni wa mwana yararagiye za ntama, babona asa nabi, ariko babona yambaye impuzu ngo zicafuye, ariko wewe ubwiwe bakabona asa neza. Ruzirabwoba arababwira ati mwamwumvise, sinatinya kuvuga ko kariya gahungu kanezerewe cyane kurusha abambaye imyenda y'igiciro, ndetse muri ko hakaba hari cya cyatsi cyitwa munezero w'ubugingo. Ariko reka tugaruke ku kiganiro cacu. Muri iki kibaya niho databuja yari afite inzu aruhukiramo. Yesu nashimwe. Ibi bisobanura ko Yesu niho yibera. Mu gihe cyose yamaze mu isi, mu buryo bw'impwemu yari yibereye muri uriya mwonga nyamucisha bugufi. Niho yibera, ntiyari umuntu arondera icyubahiro, arondera kwishira hejuru. Muzi inshuro nyinshi yavuze yuko atarondera icyubahiro cye, ariko arondera icyasi. Rero mu buryo bw'impwemu, aha hantu benshi batinya, ahantu mu Kristo yageze akahakubitikira, ngo n'ahantu heza, mbere n'umwami Yesu niho yibera. Muri iki kibaya niho databuja yari afite inzu aruhukiramo. Yakundaga cyane kuhaza, yanakundaga kugendagenda cyane muri ibi byanya kubera umwuka waho wamuberaga mwiza cyane. Abageragezwa mwihangane, mushobora kuba mugeragezwa n'abitwa bene so canke ba sobuja canke abagenzi banyu, mwihangane, Imana izobagirira neza.
ibi bya ukuba ariko baravuga Yesu murazi hari igihe yagomba kwibera wenyine, biriya byose ni ibintu byo guca bugufi. Abantu bagomba ubwibone, bashaka kuja ku marezo sociaux, baguma postinga ama statut, aguze ikanzu nshasha postinga, uzi ikirenge gishasha postinga, agiye muri restaurant nziza postinga, yambaye costume nziza postinga, yamagomba kuvugira ku ma video. Donc utuntu ariko Yesu suko keshi hari yigombera kwibera wenyine. Nico gituma ngaha bavuga ngo aho hantu muri kiriya kiyanya mucisha bugufi niho yari yifitiye inzu yo kuruhukiramo. Hari igihe yirirwa mu gisagara yigisha, bwagoro bakaca agenda mu gashamba. Yesu nashimye. Hari igihe mbona agashamba kaza numva nyene ndashatse gusenga, nkumva nyene igise kiramfasha, nkumva ndanezerewe. Canke nsohotse hanze nkabona ukwezi n'inyeri, nkavuga niyo ahantu hari haryoshe gusengera. Ego nuko usanga igihe cyusanga tu ahantu atabahoroshe kwiyagurira, ariko by'ukuri hari agacugera mu kumva ko aho hantu ubu umuntu akwiye kwaruhukira, haba hari akayaga keza, akumva nyene ko ubundi iyo uri ahantu atabikugora atabikujena, biroroha no gusenga, biroroha no gusenga. Bimwe dukunda kwita ngo kuja mu mpwemu, ubundi kuja mu mpwemu biroroha cyane yatane ibindi biriko biragutera urwamo bikugora. Ego Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mu gihe niho umuntu ni haruguru gato yanakundaga kugendagenda cyane muri ibi byanya kubera umwuka waho wamuberaga mwiza cyane. Aha niho umuntu yakwihisha, umviriza abashe mva kakana. Aha niho umuntu yakwihisha iminaniro n'imiruho byo mu buzima. Mu gihe ibihugu byose byuzuye imiborogo bitazi iyo bija, ikibaya mucisha bugufi co cibereye cyonyine mu mahoro, kubera abantu benshi barahahunga. Ushaka yaharuhukira bitamuteye ubwoba, kuko nta muntu uhanyura uretse abari mu rugendo. Aka kantu murakumva kenshi abantu baca muri iyo simpemu yo kugeragerezwamo yo gucishwa bugufi, kenshi n'abantu vraiment bari mu rugendo, n'abantu bari kwaja mu ijuru. Nico gituma kenshi abakobwa, kenshi si misi yose abakobwa tubaha Imana ubona umengo barongorwa kare. Abantu batubaha Imana umengo baronka akazi batashomera igihe kirekire umengo, kubera bobo nta bindi bintu. Nico umengo abo mwisi ukamengo umengo barahiriwe, ariko bibatera imiruho. Kujya muri Yesu hari akaruhuko, kandi ahantu twibera twenyine, kukuntu umuntu yibera igosheni atumva urwamo rwo muri Egiputa, hariyo uburuhukiro, hariyo amahoro menshi. Abageragezwa mu ihangane, kandi abantu mukunde kwihererana n'Imana. Kandi nubwo mu Kristo yagombye kuhagwanira Napoleon intambara ikomeye, nababwiye ko mbere ye abantu bahahuriye n'abamarayika. Murumva, nubwo mu Kristo wewe aho hantu yahageragerejwe, hari abandi bo bahihuririye n'abamarayika. Sinzosoma muri Hose igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5, yo habona ibisumba ibi. Bahabonye n'imaragarita muri uko guca bugufi nyene. Nosoma muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 46, nyaza ko yotahura ibisumba, ndetse n'amagambo y'ubugingo. Sinababwiye ko databuja yari afite inzu ye y'ikiruhuko hano, ko ndetse yakundaga gutembera muri ibi byanya, ndetse ahubwo nakongeraho ko yageneye abakunda aha hantu agahembo ka buri mwaka ko gutuma baguma mu nzira nziza no kubakundisha urugendo. Subiramo aka kantu. Ndetse ahubwo nakongeraho ko
databuja canke Yesu yageneye abamukunda. Yes, yageneye abamukunda, yageneye abakunda aha hantu agahembo ka buri mwaka ko gutuma baguma mu nzira nziza no kubakundisha urugendo. Ako gahembo nako tugasanga muri Matayo 11:29 havuga ngo mwikoresheje ingata yanje itababaza. Kuko umutwaro wanje wahutse ngo n'ingata yanje muravyumva nyene. Nukuvuga ngo Yesu abantu bose bafise ibyo bikoreye bibananiza, Yesu yaremeye gufatanya nabo, yababwiye ati nimuze mwebwe muhitemwe kwikoreza ingata yanje. Nukuvuga ibyo ayo mageragezwa yose, ibyo bintu umuntu acamwo abicemwo yisunga Kristo, yiragiza Kristo. Kristo Yesu azomushoboza kandi azosanga ibyo bintu abinyuramwo bimeze neza. Mu gihe bakigenda, Samweli umutoyi wa Matayo abaza Ruzirabwoba ati konzi ko data na Poruwoni bagwaniye muri iki kibaya, ni hehe rwose intambara yabereye? Ruzirabwoba ati iso yakubitiye Apoloni imbere hariya mu nzira ifunganye iri nyuma y'akanyatsimazinda. Niho hantu habi kurusha ahandi muri aka karere. Buri gihe cyose abari mu rugendo benda kuhagwa iyo bibagiwe ubuntu bagiriwe kandi batabukwiye. Iyo umuntu ari mu mageragezwa kenshi akaramuka yibagiye iby'Imana yamukoreye, akaramuka yibagiye ko n'Imana imufise amasezerano, ahakwa kugwa. Abantu benshi kandi barahageragerejwe kuko hari ikimenyetso cemeza ko habereye intambara. Nuko Mbabazi aravuga ati hano hantu handutiye ahandi hose, mbese hanejeje ubugingo bwanje. Nkunda kwibera ahantu hatari urusaku rw'amamodoka. Hano umuntu yabasha gutekereza icyo ari cyo, nta kimuhungabanya. Aho yavuye, icyo akora n'icyo Umwami Imana yamuhamagariye, ibyo byose ashobora kubitekereza atakimusamaza, atakimuhungabanya. Umuntu abasha kugira umutima umenetse kandi akagwa neza kugeza ubwo inkesha zo mu maso ye zimera nk'ibidendezi by'Iheshiboni. Abambuka iki gikombe canke iki kiyaya ca Baka canke c'amarira bagihindura ahantu h'amasoko canke h'amariba, kandi imvura Imana yohereza abari muri ico kiyaya inabambika imigisha. Haleluya. Imizabibu yo muri iki gikombe canke muri iki kiyaya niyo Umwami azokomorera abiwe, kandi abacambuka baririmba nk'uko Mukristo yaririmbye nubwo yari yahuye na Poruwoni. Ruzirabwoba ati ibyo nibyo, ni kenshi nambutse iki kibaya ariko nta handi nigeze numva merewe neza nka hano. Naherekeje abagenzi benshi ariko bose niko bavuga. Dore uwo nitaho niko Uwiteka avuga, ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanje, niko Uwiteka agira. Biri muri Yesaya 66:2. Ubwo baba bageze aho Mukristo yagwaniye ya ntambara, nuko Ruzirabwoba abwira Mukristokazi n'abana biwe na Mbabazi ati ngaha aho Apoloni yafatiye Mukristo, nimurebe udutonyanga tw'amaraso y'umugabo wawe twasigaye kuri ariya mabuye. Umuntu arabona hirya no hino uduce tw'imyampi ya Poruwoni yavunaguritse. Aho ibirenge byabo byakandagiye haracagaragara ku isi canke hasi.
kuko mu gihe bagwanaga buri wese yashakaga kuganza uwundi, ku buryo banasataguye amabuye. Mbese rwose mu Kristo yabaye umugabo, na Samusoni ubwiwe ntiyabasha kumurusha ubutwari. Aha rero ngeze aha ndahasome abantegera mu mbirizi. Reka mbanze nsubire mu kano kana. Mbese rwose mu Kristo yabaye umugabo, na Samusoni ubwiwe ntiyobasha kumurusha ubutwari. Ni inshuro nyinshi maze kuvuga. Hari igihe dusoma ba Samusoni, ba Salomo, ba Dawidi, bariya bose. Usomye mu Baheburayo igice cya 11:32 kumbure na 2, havuga ngo abo bose amaze gushinga ibintu ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye ikirushiriza kuba ciza, ntiyashima gutunganya ivyo birori tutari kumwe, tutahari natwe. Rero ku bisanzwe liste y'abahizi ntiruzura, kandi biragoye ko umuntu yovuga ngo naka niwe wa mbere. Jewe ndiyumvira ko tugitebaganye, nivyo niyumvira, ariko nivyo niyumvira. Nta wovuga ngo nta muhizi nka Paulo yokongera kubaho. Nta muntu yovuga ngo nta muhizi nka Yobu yobaho. Nta wovuga, Jesse nemera umuntu yovuga ngo nta muhizi nka Ntuza. Ibitaraza turabirindiriye, nta ubizi. Jewe nawe uri kurantegera, urashobora gukora ivyo bariya batakoze. Wumvira Imana, usenga Imana, uyobogwe nayo. Urashobora gukora ivyo abakwitangiye batakoze, kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko Imana nishimwe. Urumva ko ngaha umukristo cyangwa umuntu agirangwa n'umukristo ko ashobora kugwana intambara irenze iyo Samusoni yagwanye. Ibi rero ni kimenyetso cerekana ngo liste y'abahizi ntiruzura. Yemwe gwaruka, yemwe bafasoni, yemwe bigeme, yemwe bapapa muriko muranyumviriza, bagozi b'Imana, biracashoboka. Hari umuntu yigeze kuvuga, nigeze kuvuga ngo igihe umwungere w'ikiremba yitaba Imana, aravuga ngo nta wundi mwungere ikiremba izoronka ameze nk'uryo. Hari n'ikindi gihe waza ushobora kuma nk'akarorero bavuze nk'umuperezida kanaka bamushimye ngo nta wundi muperezida tuzoronka ameze nk'uko. Donc utwo tuntu twose, ayo majambo mwe nayo yose sinoyita y'inkomezi. Uwo muntu ushimagije umuyobozi cyangwa yabaye intashikirwa n'uw'igihe ciwe, ibizoza nyuma ntubizi. Ku mpamvu yihe ubuhizi wabonanye uriya mwungere, niyo niko nishyuye umuntu twari tuvuze kuri ibyo by'umwungere. Buriya buhizi bwose yakoresheje, buriya bikorwa by'ubuhizi byose yakoreshejwe, si we yavyikoresha, yabikoreshwa na Mpwemu Yera, yabikoreshwa na Kristo Yesu. Kandi we yamukoresha afise byinshi, munyumvirize neza, afise ibirenze ku buryo byose atari kubipakira mu muntu umwe, nk'uriya mwene data, uriya muvyeyi nyakwigendera. Afise ibintu ibyo abitse, rero nta wuzi ibyo abazobikoreshamo. Ashobora kubikoresha jewe, ashobora kubikoresha wewe, ashobora kubikoresha abana biwe, ashobora kubikoresha abo yigishije igice, ashobora kubikoresha abapasteri yasize canke abavuga butumwa yasize canke abadiakoni yasize. Yesu nashimwe. No kuvuga ngo ni nkuko ishobora kubikorera ikiremba canke kabikorera ahandi. Ishobora kubikorera mu Burundi canke ikabikorera mu kindi gihugu. Ishobora kubikorera muri Afrika canke ahandi. Ariko ikihari, Yesu ataraza gutora ushengero, bijya wabonanye Yongcho, bijya wabonanye Billy Graham, bijya wabonanye Moses Kura, bijya wabonanye mwene data mwungere wa mbere w'ikiremba ndi ku nkiko Eliya. Imana n'ubu irashobora kubikoresha abagisigaye abakiriho, mbere bagakora ibirenze kure ibyo izo ntwari zakoze. Rero liste ntiruzura, liste y'abahizi ntiruzura, biracaza, tugitebaganye biracaza. Igikwiye nuko umuntu wese yogendera mu kumvira Imana, yogendera mu kugororoka, yogendera mu kuyobogwa n'Imana. Imana yo mwijuru ibahereze umugisha. Reka dukomeze no gusoma. Niyumvira ko ibyo ndiko ndavuga biriko biratahurika, kandi Imana ikomeze kunyobora. Imana ibahezagire. Ndakomeza aho Apoloni anesherejwe,
aho Apoloni anesherejwe yagiye kuruhukira mu gikombe gikurikira iki canke mu kiyaga gikurikira iki, igikombe cy'igicucu c'urupfu tugiye kugeramo mu kanya. Dore imbere iriya inzu yanditseho inkuru y'intambara no gutsinda kwa Mukristo kugira ngo azabyubahigwe iteka ryose. Uyu Mukristo mu by'ukuri si umuntu yabayeho yitwa Mukristo kunyene, ni ikigereranyo, ni ihishurirwa rishushanya umuntu wese w'umusore canke w'umupapa akijijwe. Uyu Mukristokazi ni ishusho y'umuntu w'umwigeme canke w'umugore wese akijijwe. Ibi rero tubona kuri ibyo tubona ku byose kuri Mukristo, menya ngo birashobora kukubako canke bizokubako canke byarakubayeko canke ushobora mbivuge gute, ibisumba ivyo mu bwiza canke ibisumba ivyo nyene mu bubabare bishobora kuba ku Mukristo uwo ari we wese. Mbese iki gitabo ndacite materiel didactique, ni gifasha kwigisha Umukristo ishusho y'Umukristo uko amera. Bisobanura ngo Umukristo arashobora kurwana intambara bariya b'imbere y'isezerano rya mbere batagwanye. Ibyo mubimenye ko bibaho, ntimwiyumvire ngo byararangiye. Match ziracakinwa, arbitre ni Yesu, ntaravuze isifre. Imana ibahezagire. Bayigezeho ya nkingi yanditseho bya bintu, barahagarara maze basoma aya magambo ngo aha niho habereye intambara y'ubutwari ariko y'injyana muntu. Mukristo na Apoloni basabaniye amagara, umwe ashaka kunesha uwundi. Mukristo yerekana ubutwari bwatumye umwanzi wahunga. Iyi nzu ikaba yarubakiwe guhamya ibyo mbabwiye. Bakivaho baba bageze ku gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Icyo gikombe carutaga ica mbere mu burebure. Hari ahantu hateraniye ibi gusa, nyamara ari abagore ari abana bashoboye kuhambuka nta nkomyi, kuko hari ku manywa kandi baherekejwe na ruzirabwoba. Bakinjira muri icyo gikombe basa n'abumvise umuniho umeze nk'umuntu usamba, bumva no kwijujuta kumeze nk'uko umuntu uri mu kaga gakomeye. Bahungu batangira guhinda umushitsi no guhindura ishusho, ariko ruzirabwoba arabahumuriza. Bigiye imbere bakumva uko bakandagiye itaka risa naho ritigita nkaho ari hejuru y'umwobo. Bakumva kandi n'ikivugirizo gisa nk'ic'inzoka, ariko ntibagire ikintu babona. Imana nidufashe. Nabashingiye intangene nigeze kumara igihe ndi mu mpimba, umuntu umwe ari atera agakora akavuga ngo hakurya ya mpimba ntabwo tuzongera kubabara. Sinitabiriye hakurya ya mpimba, ariko nyine ngarutse hari igihe nyene wewe yarateresharije ibyo mwijuru akavuga ati ningera mwijuru ntawamenya. Ariko mu ijambo rimwe urenganye igerageza warimo ukiri ku butaka uzohura n'irindi. Ego ukiri muri kwisi ukwiye kwama witeguriye kugwana, ugatwara ibigwanisho byose Imana itanga, ukwihangana n'ibindi byinshi. Imana mwijuru ibahezagire. Reka nikomereze. Imana ibahumugisha. Nuko babahungu barabaza bati ese ubu twaba turi hafi kugera ku mpera y'iyi nzira mbi? Ruzirabwoba abasaba kwihangana no kureba neza aho bakandagira kugira ngo batagwa mu mutego. Aha mwumvise ko igituma nari mvuze ivyo nari mpejeje kuvuga yuko uneshe igeragezwa rimwe irindi rikaba ari gutegereye imbere. Mwumva ko Apoloni ntiyapfuye mu gihe ahatswe gupfa ngo yace yegera imbere kugira aje gutunganya iyindi mitego yo gutega Umukristo.
ni ukuvuga abadayimoni iyo baneshejwe baragenda bagatanga report kwa sebuja, shebuja akarungika abadayimoni basumbye abandi ubukari. Aha tugezeho uno munsi jewe nawe uri kuranyumviriza tumaze kunesha byinshi, ariko gusa turashari mu rugamba, ntituranesha byose. Dushishikare gusaba Imana imbaraga kandi dukomeze gusengeranira Imana, dukomeze Imana turinde umubi mu izina rya Yesu Kristo. Okay, reka nkomeze. Yakobo afatwa n'indwara y'ubwoba, maze nyina amuha kuri ka gatobe yahawe na musobanuzi n'ibinini byateguwe na Mubashakwaya wa muganga yavura Matayo, nuko agarura ubuyanja. Muribuka ko twavuganye ingene gusenga, kwisonzesha, kwihana bibikika. Ndakeka ahantu yaciye amurambika k'ibiganza aramusengera ko gusenga, kwihana, kwisonzesha n'umuti uvura ngo indwara zose, kandi birabikika. Murumva ko ari nawo muti yamuvuje mu gihe yari afashwe n'indwara y'ubwoba. Iyo umuntu agize ubwoba, umuntu akamuremesha, umuntu akamusengera, ubwoba bushobora kumushiramwo agashishikara kugenda neza. Barakomeza bagera mu kibaya hagati. Umukristokazi aravuga ati, sinzi icyo ndeba hariya kuri iriya nzira, ndabona ntazi uko imeze. Agahungu kitwa Yakobo karamaze ati, nigikima? Umukristokazi ati, nuruntu rubi mwana wa, rubi cyane. Yakobo ati, rusa rutema? Nyina aramwishyura ati, sinshobora kubivuga, ruri hafi yacu. Ruzirabwoba ati, ngaha bafite ubwoba ni munyegere. Igihanda mukristokazi yari yabonye kiza kibegereye canke kigatanya, ariko Ruzirabwoba aragisatira ku buryo yakigeze iruhande kigahita kinyegera. Haleluya. Birivuga ngo mugwanye wa mugwarizi n'abazobahunga. Haleluya. Imana ibahezagire. Nuko bibuka ijambo bari baherutse kumva rivuga ngo mugwanye Satani n'abazobahunga. Byanditse muri Yakobo igice cya 4:7, naryo nijye nagumye ndababwira. Bigiye imbere gato batuje, ariko bataragera kure, Mbabazi arebye inyuma ye, maze abona ikintu kimeze nk'intare ciruka kibasatira. Yaratontomaga igatuma igikombe canke kiyaya kirangirira cane gisamirana. Imitima yose uretse wa Ruzirabwoba ishe ubwoba. Intare ibegereye, Ruzirabwoba ashira abagenzi imbere ye, maze yitegura kugwana. Ariko iyo nkozi y'ibibi ibonye ko yiyemeje kugwana, ihita ihunga ubutagaruka. Yesu nashimwe. Baciye bandikamwo amajambo yo mu cete ca mbere Petero yanditse igice cya 5:8 kugeza ku 9, muhasomye mushobora gukomera cyane. Bakomeza urugendo, maze Ruzirabwoba abaje imbere kugeza ku rwobo rwambukiranyije inzira yabo yose. Mu gihe bataragwambuka, haza igihu cyinshi n'umwijima w'icuraburindi biratwikira ku buryo nta kintu babashaga kubona. Abagenzi niko gusakuza cyane bati, ngahore turabigenza dute? Ruzirabwoba arabasubiza ati, mwitinya, nimuhumure, maze dutegereze. Yesu abahezagire. Niki gice nacyo reka ndakigeze ngaha. Ahantu bari bageze ndagomba kugira icyo ndahavuze ko iki gice cya 15 cyoca kiba kirekire cyane. Reka duhurire mu gice cya 16 ahantu bari bageze haba umwijima mwinshi cyane, ku buryo bari bimvire ati none turabandanya dute. Mu Kristo mu mwijima yarakomeje, ariko ababobo bakoze iyindi systeme nziza cyane.
nziza gose turaza kuyiraba. Mbega umuntu ageze ahantu abona umengo nta nzira ihari yobigenza ate? Imana ibahezagire. Rendez-vous ni mu gice ca 16. Imana ibahamugisha. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye, urakoze cyane. Ukomeze kubana n'intangira kamaro, ukomeze kubana nanje, ukomeze kubana n'ishengero, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.